ujya umuvugizi yari umuvugizi yarakunzwe rwose cyane rero wanashaka nka wewe ukurikirana imbuga none ko batubwira ko ari umuvugizi yungirije uwo yungirije uramuzi nawe nzi ujya no kuvuga yuko niwe muntu yarazwi rwose cyane kuko yari umuntu azi neza aho isi igeze kandi yari umuntu azi ibintu byose ukuntu abyitwaramo n'ukuntu abivuga kandi n'umuntu yavugira leta yiwe neza kandi byerekana neza yuko yakunda igihugu kabisa kandi akaba n'umuntu yishushanya n'urunganwe abajene batandukanye kuko beshi twamumenye kubera ibiganiro byinshi akora kuri YouTube akoca mbona ati ariho naka baticunze neza hirya ejo baragenda hirya ejo baragenda kabisa kubera iki avuga ati kumbe naka twari tuzi ngo turi kumwe muga nimba muri runo rugamba rwose cyane nimba muri bino turimo atari ko ara participe sigura aho tutari kumwe aragenda vuba aragenda rero hirya ejo cyane hirya ejo turashobora kumva yes turabonye cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri komande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye so my name is Liam promoter behind the camera yes tukwibutsa wowe utaragira subscribe ubandanye ugira subscribe like share comment kugira ngo uzoze urabona inkuru ziri update tubashikiriza ziciye hano ku rubuga rwa Link Arene Aluso my name is Liam promoter so imbiranye ndi kumwe n'umutumire wawo ndi wanyu mwari mumukumbuye mwari mwaramunsavye cyane ko no mubagarukanira namuzanye so araza kubidondora reka tumwakire agenda nabidondora so karibu bro urakoze cyane nibaza yuko nawe meze neza meze neza cyane gose jana kwijana nanje nuko ndashima Imana n'abantu vraiment yaremye cyane abasi banje kuko burya narihweje neza nsanga abasi nibo bantu ba mbere bafise akamaro ni nabo badukomeza nabo bafise akamaro nibo bafise akamaro cyane kubera yuko abasi burya iyo wihweje neza usanga aribo batuma umuntu aguma yiyumvira ama innovation cyangwa umuntu aguma ariko arakora ibintu bimushira ku yindi ntambwe kabisa kubera yuko urabona umuntu yakoze Kalashnikov umuntu yakoze inkoho yayikoze inkoho kubera yamaze amajoro ariko yumvira ukuntu yokora ikintu kimutuma hangana n'abasi urumva yarade kuvuga ikintu kidufasha kwisi burya n'umuntu yiyumviriye uburengete nuko yari afise umwasi bita imbeho kabisa umuntu yumvire kubaka inzu nawe nyine usanga ujya yarafise ikintu umwasi bita imvura n'izuba yo so rero burya abasi n'abantu bafise akamaro gose cyane nuko bashima hanyuma rero je turiho turavugana ni Jidoc beshi basanzwe bamenyereye twadora dukorana biganiro rimwe n'ubu munsi rero ndabaramukije aho baherereye ku mpande zine zisi ndabahana nakaze muri kino kiganiro tugiye kugirana twari tukumburanye nayo ndabakumbuye nabo bari bankumbuye kugira abinyereke rero baca guca bamanuka kuri kino kiganiro cacu bagire subscribe kuri YouTube yacu bongere badufashe kugira share canke partage ikiganiro kabisa cyane no musere ni weekend gahunda yawe imeze gute koko keshi muri weekend usanga abantu bafite amamishe cyane no munsi gahunda yawe imeze gute gahunda yanje umunsi musanze umunsi gahunda ni je gahunda ndaranda yanditse agenda keshi babiri ibitari kuri agenda sindabikora burya rero nk'ubu munsi naho bombwira ngo uze kungurira icupa sinshobora kuza kubera gahunda yanje umunsi kwari gukora akazi cyo gituma turi kumwe nawe turiho turakora akazi haraciye iminsi beshi tutabonana tugomba gukora akazi hanyuma ibintu bigende neza ariko ejo nkejo kuri gahunda yejo kubera hasanzwe hariho umwanya uri free gatoya nkejo ushobora kumbwira nkakuraba ku mugoroba nkakugurira akanyobwa tukagasangira buke nta ngorane hari akanyobwa je mpora nkunda kwihereza ako kanyobwa rero kandi nawe ndabizi ho hatakugwa nabi ako mwino minsi niko tubanye akana kanyobwa kagezweho gose cyane Story Tangawizi kitwa Story Tangawizi muntu wa mama utarakihereza ako kanyobwa warahombye ndasubiye mwo utarakihereza warahombye nyene guhomba nyene vyamaho ku bantu beshi kutamenya ibigezweho ariko hari gihe nyene
usanga inyuma y'igihe uri kuraharurwa mu bicuza kutamenya ibigezweho natwe twama tuhari kugira ngo tuze turakwereka tuze turakumenyesha ibigezweho. Story Tangawizi nakanyobwa karyoshe gose cyane karimwo tangawizi ubuki no ibi tuntu dutandukanye bashiramwo mante ritume ni timen gifaransa kirando nta mwambiro karimwako karimo tuntu dutandukanye ariko kandi twibutse yuko alcool ari zero nta alcool irimo. Urumva yuko abagwaye abarokole ba pasteri n'abatara barokole bose umwe wese abana abakuze nta bya bindi bahora bashirako ku bintu bimwe ngo utakwize 18 ngo ntunwa aka nakanyobwa rusange ka bose. Kanyobwa rero gakoregwa muri Story Company. Muri Story Company ni ruganda sako gusa ni ruganda nyene go ngahi Burundi n'amazi ari dukorera utuntu twishi dutandukanye Story water mavuta ibiki mayonnaise ushobora gushira mu muka abantu bakenera ibisusu bivyimbye gucyaye bivyibushe bajye abantu muri yambona kazoza bajye abantu muri yambana kazoza bahagaze neza 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere bajye baragerayo tu bajye badushikana mu gihugu cikana neza cyane abantu rero bakunda akamayonnaise muri Story Company mayonnaise tuba tuyifise baba yifise imeze neza. Amazi ya Story water baba zifise mantuzenya hajya rero urumva twariko tuributsa abantu ko kano kanyobwa kameze neza reka mbere ndakanwe ko ego so rero je ndakwemereye dutatu ejo ku mugoroba tunyobwa dutatu tuze tutwihereze je nzotuguha tuzashobora kuzoteramana hanyuma tuce twijyamira nyene twiruhukire tumere neza kawa kanyo urarumeze neza cyane. Hanyuma bukiye mu gitondo jewe nkaca mvyuka ngira nje ku kazi burya iyo mvyutse ngira nje ku kazi ca niyoga neza mpeje kwiyoga hisukura bye haca nisiga amavuta yo muri kibonobono oil amavuta rero azikakura imikoshi amavuta nyuma yo gutagatisha imishatsi n'imikoshi iragenda kibonobono oil aya n'amavuta rero tuvuta tumeze neza cyane tworosha umushatsi cudufata ugasha twisiga neza kubita umushatsi wawe turatagata neza muhungu kabisa sa ushuza uragira umushatsi umeze neza woroshe abantu b'imvi abantu b'ubuhanza abantu agashatsi kawe kakamera neza naho ufise ubuhanza nkabwe bwantu uzenya bita wiki waba star wacu amarindwi zibiri umwe gifarasirozofe usizeyo n'ubuhanza buca bugenda buranyika bikagenda neza. Reka twinjire mu kiganiro rero nyezina ejo hahise hiri harasirikira makuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Rwanda aho icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda are mukuru arinda yitavye Imana. Urupfu rwiwe nk'umusesanguzi wagwakiriye gute? Ejo jewe narakurikiranya makuru ko naje ndakunda kuba ndiko ndakurikirana makuru avugwa hirya no hino. Urupfu rwiwe rwatanguye kuvugwa ejo hahise mwijoro rya bucarejo mwijoro haravuze baratangura bavuga yuko ashobora kuba yitavye umuremyi. Ubundi mu Rwanda bamwita umuvugizi wungirije bimwe twita ino mu Kirundi ngo cegera cy'umuvugizi. Baratubwira ati ashobora kuba yitavye umuremyi mugabo amakuru ntiyari bwemezwe neza. Bukeye baratubwira ati ahubwo aracagwaye mugabo ameze nabi. Mugabo nguma nkurikirana amakuru nyuma ya saa sita ejo hahise niho bagiye kwemeza yuko ashobora kuba yitavye umuremyi. No na leta y'u Rwanda umengo yarasohoye itangazo yarasohoye urwandiko rwemeza yuko ashobora kuba yitavye umuremyi ari mukuru arinda. Rero urupfu rwiwe sinovuga jewe jenyene ko nagwakiriye nabi kubera wihweje neza ibivugwa ku mbuga canke uko abanyarwanda bagwakiriye abanyarwanda bari mu gihugu
abanyarwanda bari hanze y'igihugu bose urabona yuko urupfu rwe rwababaje gose cyane hacaza ikibazo cyo kumenya ati nihe mpamvu rwababaje ujya muvugizi yari umuvugizi yarakunzwe gose cyane rero wanashaka nka wewe ukurikirana imbuga none ko batubwira ko ari umuvugizi yungirije uwo yungirije uramuzi nawe nzi ujya no kuvuga yuko niwe muntu yarazwi gose cyane kuko yari umuntu azi neza ahisi igeze kandi yari umuntu azi ibintu byose ukuntu avyitwaramo n'ukuntu abivuga kandi n'umuntu yavugira leta yiwe neza kandi byerekana neza yuko yakunda igihugu kabisa kandi akaba n'umuntu yishushanya n'urunganwe abajene batandukanye kuko beshi twamumenye kubera ibiganiro byinshi akora kuri YouTube akorana n'abajene ugwaruka yanabaye n'umuririmbye dayere ko yari umuririmbye ari indirimbo zitandukanye z'urukundo iki hanyuma yakoranye n'urungano rutandukanye yagiye anashikira impano nyinshi zitandukanye mu Rwanda urabona hariho nk'umuntu twamenye cyane ku izina rya Gisupusupu yari mu managere wiwe rafise ni na mezo ijejwe ivy'indirimbo iki yari umuntu ubona yuko yari umuntu w'abajene maze ko umuntu w'abajene rero burya uburi umuntu w'abantu kuko abajene nibo bari cyane bari active cyane mu bintu donc bajana nuko isi bajana n'igihe voilà bajana n'igihe bajana nuko isi iri kwiravansa rero yari umuntu yarakunzwe gose cyane urupfu rwiwe rwaratubabaje twese mugabo rero Kameme yagiye n'urupfu giturumbuka mugabo Kameme ugereranije n'abandi bagiye bitaba umuremyi hajya aho hakujya ubona yuko ari umuntu ashobora kuba yapfuye urupfu rw'iteka kuko burya abandi hari abandi twahora tubona zumva mwibarabara ngo bamugonze yagonzwe na Scania abandi ukumva ngo biyahuye usanga umuntu amanitse kuri stade n'umugozi ngo burya yari yahuye n'urwandiko rumenyesha impamvu yiyahuye abandi urabona bagiye baraswa hatandukanye hari abakayumba Nyamwasa n'abandi bagiye barasigwa za Afrika y'Epfo n'iki ucubona yuko wewe Kameme n'umuntu bagerageje gushiramwo ikintu c'icubahiro avuga ati ndeka ntibibi ibintu bisalishije gose cyane vuga ngo umutima wahagaze ngo tugozi ngo stroke ngo udutsi ngo udutsi ngo twamenaguritse jenyene n'ibintu biba bigoye kuverifya ariko nta muntu numwe umutima udahagarara yapfuye yapfuye umutima utegerezwa guhagarara ariko bimeze rero mugabo n'urupfu rusobanganya abantu benshi bataratahura mugabo gukurikirana keshi ibibera aho hakujya aramenya neza impamvu yapfuye cyangwa akamenya neza akurikiranye uburyo yapfuyemo akamenya neza uko ibintu byagenze gusa abenshi baca birinda kubivuga ko cyane tukirinda kubivuga ko ndavuga aba bari aho hakujya muri ico gihugu bakirinda kubivuga ko kubera ubufise amakenga yuko nawe imisi kurikira twadusi dushobora kumenagurika ukagenda nk'abandi kabisa nuko bimeze kabisa bwana G-Doc ibi rero bibaye mu gihe Simbizi wa Semavumba itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu yarashoboye kwandika ku rubuga rwa Twitter ariko X avuga ko bivanye n'ikiganiro ari mukuru arinda ari yakoze avuga ko mu Rwanda hari ubwoko butatu Batutsi Abahutu Abatwa Simbizi ariko cyane avuga ati ibi bintu umugabo ashikirije ashobora kuja muri mubambe tufatanye ibyo Simbizi yavuze n'urupfu rwiwe eske byo bifitaniye isano jewe kijya higaniro nacumvirije ikiganiro yakoze ari mukuru arinda yakoze ku itariki 20 zo kwa gatatu akorana n'umunyamakuru wo kinyamakuru gikorera kuri kumbuga ikinyamakuru citwa Ukwezi TV cari kiganiro
yariko akora bisa naho ashaka kwishura canke kuvuga ku majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yari yavuze ariko aravuga yuko mu Burundi atabwoko bubaho, yuko igihugu gitewe, yuko wewe ahamagara abahutu abatutsi abatwa bose bari hamwe bakagwaniriza umwasi hamwe yuko atahano na hama avuga ati je ndahamagara abanaka ndahamagara abanaka kuko ubwoko buzi mu Burundi n'ubwoko bw'abarundi ubwoko bundi bwoko bw'abahutu abatutsi abatwa buhari. Twebe rero yuko yariko aravuga yuko mu Burundi ata bintu by'amacakubiri canke by'ubwoko bihari. Muri ico mu kwishura rero kuri iryo jambo ryanye n'icubahiro arongo igihugu cy'u Burundi ari mu kurarinda yaravuzemo ariko aravuga yuko hari igihe usanga iki gihugu kanaka n'iki gihugu kanaka hariho ivyo batariko barahurizako bivaye nuko basa n'abasangiye ubwoko, ugasanga u Burundi u Rwanda n'imice imwe yo muri Kongo ugasanga hari ubwoko bumwe buri ngaha bukabana hariya ugasanga rero umuntu avuye ngaha akaja hariya ugasanga habaye amatati ngaha arashobora no kwandukira ikindi gice bivanye nuko ubwo bwoko babusangiye. Rero kuvuga yuko no mu Rwanda kwemera yuko no mu Rwanda hariho ubwoko butatu bw'abahutu abatwa abatutsi mu gihe kuri ideology canke kuvyo bagira ko bo iwabo ona yuko niyo bariko baravuga ibintu vya genocide canke vy'ihonyabwoko byakorewe mu Rwanda buryo bundi kirazira yuko uvuga ngo ihonyabwoko ryakozwe mu Rwanda ahubwo urerekana neza ukavuga ati ihonyabwoko ryakorewe banaka. Rero uri uravuga kwemanga ivyo by'ubwoko bungahe mu Rwanda baca hariho ikintu kidasobanutse neza bakunze kwita yuko ingenga bitekerezo ya genocide ni icaha kiba gikomeye cyane. Simvuze yuko ashobora kuba arico yazize ariko uyu bihuje ukaraba umurongo w'abasanzwe bagirako ukaraba n'ivyo yavuga muri ico kiganiro benshi bagiye hashobora kuba hariho n'utundi tuntu izindi mpamvu canke dushobora kuba twakurikiye ivyo canke tundi tuba twabaye ubwa mbere mugabo ico naco nyene abantu benshi ntibagishira ku ruhande uravye ivyagiye bivugwa abantu benshi ntibagishira ku ruhande. Rero simbizi wasema Vumba yari yavuze ico gihe ati nihweje neza ikiganiro umwubahwa kuntu yagiye yishura bino bibazo atarashobora kuja muri mubambe kubera abasanzwe bigaragara ko simbizi nawe nyene yari asanzwe azi hariya hakujya ukuntu bigenda systeme mu ntwaro yabo ukuntu bigenda hariho amakosa menshi atihanganirwa amakosa iyo urikoze utegerezwa kugenda nuko nyene hari abandi bagiye bagenda muri ubwo buryo utamenya mugabo ni bimwe mpora mvuga ati u Rwanda burya iyo bariko baravuga ibintu bitandukanye byinshi ku Burundi abarundi bakaba bitekaniye biturije akesha ucumengo n'ubugugu mugabo ibiba biriko ico cerekana yuko biba biriko biraba hariya anya hari abantu baba bariko barabikurikirana kandi bihoreye babimetriza rero iyi ngoma burya irinze yivuza iyi ngoma yivugije ivuga nabi kuko ingoma yivugije n'ugutoboka bijye bitandukanye niyo ingoma uyivugije. Rero mu Burundi ona harabaye igihe c'agacerere abantu bose bakabiturije uko tangwe kubona abantu bavuze ati tuve hasi ubure tuvuge aba batumye ingoma yivugije imisi yose ivuga nabi kuko ingoma no guturika nuko rero byerekana yuko kajya kantu karabacanze gatoyi bati none bace basubiramwe kuraba cyo kiganiro yari yavuze bashasubiramo kuraba nibyo abanyamakuru bamwe mu Burundi bari bavuga nibyo bari bavuze ko bujya hagiye ushaka kumenya ico abanyagihugu bakwiyumvira ko neza uja mu basi bawe kabisa uja mu bandi nk'ubu unye umuntu yibereye mu Rwanda hariya mu misozi ntashobora kumenya ububi
bw'uko intwaro y'u Rwanda imeze. Ariko akeneye kumenya ububi neza aho buhagaze. Yumviriza ati mbega mu basi bimeze gute, ko niho ucumenya muri bijya basi bavuga haba harimo bibi bakwipfuriza canke bibi bakwagiriza, ngaba haba harimo n'ukuri kabisa, haba harimo n'ukuri. Nico gituma n'umwami kera wasanga rimwe na rimwe canke abantu bagiye batwara kera rimwe na rimwe akigira nk'umunyagihugu, akigira hariya mu bene gihugu akumviriza ivyo abantu bavuga, ntaca amenya ati bwawundi abanyagihugu abene gihugu banyiyumvira kwiki. Ego nuko ndavyumva. Isano sinovyemeza 100% mugabo hagati y'ivyo yavuze n'urufu rwiwe nta sano ribuzemo kabisa. Ibyo rero biriko biraba. Ejo twarabonye aka video kumwe mu barongozi ba RIB, tuvuge ko atwara RIB mu Rwanda. RIB sinzi yimba gisigura gute mu Congereza, Rwanda Investigation Bureau, mu Gifaransa urashaka ni nka Bureau d'investigation rwandaise. Donc ni ibiro canke igisata kijejwe gutohoza canke gukurikirana mabi abera mu gihugu. Rero RIB ikiridoga cane gose, yidogera abantu bakoresha imbuga mu gihugu cy'u Rwanda, kubona hari abantu bahisemo kwihorera, harimo abahanzi, abakinnyi b'amafilme, abakomedi bahisemo kwihorera. RIB retangiye kwidogera abo bantu, aho igaragaza ko ari ubujuju, ubugwari, nibaza ko ari ubujuju mu Kirundi. Aho bavuga ati n'ubugwari kubona hari abantu bakoresha imbuga ngaha bazwi no mu bivyo bindi bihugu bifise ingenga bitekerezo ya genocide, bafisemwe abafana batariko baragira ico bakora kuri ibi bintu vy'u Rwanda. We nka nk'umusesanguzi ubibona gute? Je ivyo ndabivuga mu mice ibiri. Mu bisanzwe igihugu iyo kiri mu bibazo canke bibona kiriho kirabangamirwa umutekano wacu, ujya kugwanira igihugu ni itegeko kuri buri muntu wese wo muri ico gihugu. Nico gituma ubona leta ishobora kuvuga ati abantu bose bari muri iyi myaka igihugu catewe yandikije tuje kugwana mu gisirikare, tuje mu gisirikare, tuje kugwanira igihugu. Uvuga umuntu wese acagwanira igihugu mu buryo bwose ashoboye. Hari abashoboye kurasa, abashoboye gukoresha imbuga, abashoboye gukoresha cyo kuja kurokirita, kuja gufasha kwinjiza abandi abasirikare baja kugwana, wese mugabo agakorera mu mice mu vyashoboye. Rero mukuru wa RIB guhamagarira abantu bakoresha imbuga, ujya umuntu afise nk'abantu miliyoni 2 zimukurikirana, umuntu abafise ijambo, ko bafise ubutegetsi bukomeye kandi yihaye kandi bigoye kugira ubumwake. Kugira ubumwake biba bisaba yuko umwica. Mugabo agikomeye abafise ubutegetsi, kuko urubuga rwiwe rubari rwiwe ni wari kontorora, niwe yavuze ijambo, buryo uvuze ijambo ukabushobora kumvirizwa n'abantu miliyoni 2 bukomeye. Rero gituma kubasaba abo bantu gufasha mu gushigikira igihugu no mu kukigwanira no mu kwishura canke mu kubeshuza canke mu kugira ibiba byavuzwe ku gihugu cy'u Rwanda, aho nta kosa ririmo, ahubwo uwo muntu yari arabikora neza. Ese abantu ahubwo bose bo mwumva, sivyo? Mugabo ikibazo muri mu muco wa kabiri, mu muco wa kabiri ko navuze ko ndahivuga mu bice bibiri. Mu muco wa kabiri rero iyo bibaye ngombwa yuko uza kubafata ku nguvu, karinda kubahatiriza ati wewe vuga iki, nawe vuga iki, vuga iki, kuba ubwabo badashaka kubivuga nabo hari ikindi kibazo. Kuko jewe wewe nk'ubu unye ubu munsi mpora nkurikirana ivyo muba muri ko ivyo tuba turiko turakora canke ivyo muba muri ko muravuga kubijanye no guhagararira urukundo w'igihugu canke kugwanira gateka k'igihugu. Nemeza neza yuko nta muntu numwe aba yagutumye, nta muntu numwe agushira aba yagushize kwinguvu uti wewe genda uvuga ibi, nawe genda uvuga ibi. Iyo rero ubonye bari abantu bahajya hakujya, umuntu arinda kubahata, arinda kubabwira ati wewe rero ukurikirana n'abantu bangana uko, ukaba utavuze ibi ejo,
urashobora kugira ibibazo kandi bakanabahata bakiyankira hari ikindi kintu hari ubundi butumwa uriko burashaka gutangwa cyangwa hariho ubundi butumwa cyangwa hariho ikindi kintu tuba ariko turatahura uriya muntu yanka kuvuga ashobora kuba avuga ati mbega naka yaravuze yagiye naka nawe yaravuze yagiye kandi ubwa mbere umengo yavuga ibyo bashaka mugabo nyuma gatoyi yaragiye mbega burya wobaho neza so kwihorera sibyo wobaho neza so kwihorera kwirinda ingorane abujya mu mitwe yabo n'igihe baba ariko biyumvira gutyo nabo batatira n'igihe bavuga ati tumere nka yangenda mujyo yangenda muvano ya njogo nimbali yari mu ntege ati uhaguruke meneke wicare meneke baba bari ngaho hagati na hagati nze kuvuga nshobora kuvuga kwitwa ko ndiko ndavuga byiza mugabo hariho nabandi bavuze byiza umuma bagakora ikosa rimwe hariho nabandi batavuze beshi mugabo cyo gituma ucubona beshi baca bahitamo kwihorera cyagenda kuri wa mugani w'ikirundi ngo ubumutwe muto awurinda uruguma ariko rero hajya anya nabujya butumwa uwariba ariko arabuvuga haba hari ikindi kintu haviza muri politike kuko muri politike hajya biba bigoye muri politike biragoye hajya hanigihe babahije kwemvantura bavuga ati ari ubutumwa tanza babahije kwemvantura bavuga ati naka akurikiranwa n'abantu bangana uko cye naka afise ubushobozi bungana uko mugabo ntariko aravuga cyahe naka ari muri ibi cyahe naka ari muri ibi hajya rero je yaravuze n'akantu kantangaje cyane yavuga ati bariko binjoyinga opportunity zifise bamwe babigizemwe uruhara mugabo izo opportunity nazo bariko barakore hajya hariho abantu baba ariko barabavize hajya naciye ngira ubwoba ko cambona ati hariho naka baticunze neza hirya ejo baragenda hirya ejo baragenda kabisa kubera iki avuga ati kumbe naka twari tuzi ngo turi kumwe muga nimba muri runo rugamba rwose cyane nimba muri bino turimo atari ko ara participe sigura aho tutari kumwe aragenda vuba aragenda rero hirya ejo cyane hirya ejo turashobora kumva kanaka yarafise imbuga nini yafise abantu benshi bamukuru Bruce Melody yagiye cyane naka wundi yagiye cyane naka wundi yiyahuye ibintu nk'ibyo cyo gituma abujya butumwa cyane kijya kiganiro bariko bagirana n'abajya bari kumwe nisho kwitondera kuko gifise ubutumwa bwishi gitanga kabisa niko ndavyumva jewe safi yes bwana G-Dog turagushimiye cyane ku mwihozo dukoreye ego murakoze cyane nanje murabizi ko imisi yose nama ndahari nizere ko abantu bose guys muri commentaire tumugarukane twebwe mwebwe muri aba boss turabakora tumugarukane abasesangurire so uza kubishima aza kutwandikira muri commentaire so my name is Ram Promoter turabakunda cyane hama ikindi kintu guys ufise icyo duterera hari akanimero ka WhatsApp ngaho ufise uterera mu bujanye n'impanuro y'iki uratwandikira ufise icyo uterera mu bujanye n'uburyo twarabaye na limikash so turabakunda cyane bye bye